mwaramutse ndamaze kuvuga gukora ama video atari make ajanye n'amaviza ya fake visa scam. Aya mbere natanguriye ko yari amakete ava muri New Zealand, amaviza yava muri New Zealand, harimo visa de travail y'akazi n'iyindi bavuga ngo ni NZITA cyangwa NZITA, donc Travel Authority. Bo nashaka dusubire twibukanye kandi ko hariho abantu baba fake benshi bari kwasirikira mu Burundi, baprofita ko tudazi gusoma, ko tudaja kuri internet, bakoresha internet, ko dutinya kubaza ibibazo, ko tutazi gukora research. Nivyo bintu baprofita ko bagaca batwiba. Ndavuze kubera uno musi nasubiye kubona ikindi kintu na suspectinze. Ariko imbere yuko mvuga nagomba ndabameshe je ndi immigration consultant, ntabwo nkora concession ya immigration, ntabwo ngira visa verification, jewe ndabaha ama tools, donc equipement mushobora gukoresha kugira ngo urabe ko visa ikwije ivyangombwa. Ibi ushobora kubikoresha kuri visa y'ibihugu vyose kiretse kumbure igihugu nka sepa nk'u Burundi. Ibihugu vyose ubu bifise system ushobora kuverifya visa yavyo, ariko reka ndaja kwashika. Ikindi nta mwanya nshobora kuronka ko observa amaviza ya buri muntu cyo tuma ndikunda bekipa kugira ngo wigishe umuntu kuroba aho kumuhifi. Reka ndakwigishe kuroba ubonye ikintu urupapuro si visa gusa n'izindi mpapuro zose, kubera mu bindi bihugu bamaze kuba digitalize. Simwe twagwa tuvuga vy'i Burundi bandikaje n'amaboko, ikintu ca fake kiraroshe kuverifya. Voilà nico nashaka kuvuga. Bo verification ya mbere ushobora gukora, je novuga ni bimwe bita too good to be true mu mbabare nkoje Igifaransa, Icongereza cyo no kumbure emphasio terminology nziza. Donc ikintu uvuga uti kumenga birabangutse, kumenga vizirabangutse, usubye no musi bagaca bayiguha kumenga iranyarutse, canke umuntu aguha akazi atakoresheje interview, that's too good. Ukiretse umuntu ikese umuntu sinzi uri nka brain surgeon, uri umuntu w'umuchirurgien ufise nk'imyaka 40 ubaga ubwonko, kumbure bo guha interview ataguhaye, baguha akazi ataguha interview, mugabo c'est impossible. C'est vraiment presque impossible. C'est impossible ko mukoresha wo muri West aguha akazi ataguha interview. OK? Bijya biva Dubai, South Africa, Zambia peut-être, mais jamais namukoresha muri Canada, muri Australia, hehe azoguha akazi ataguha interview. Bo too good to be true, don't want you very too good, uco gihe ukabikestioninga. Ica kabiri nukuraba iyo visa baguhaye ama detail yayo, ukaba ukugurura amaso. En fait je tumaje mbwira abantu mugura amaso pana mu bintu vya politique gusa, ibintu vyose ugume uguriye amaso. Ndaguha akarorero kamwe kaboneka nkaha. Yari ya visa ya New Zealand niyo fake bari kwarasirikiza hirya no hino. Visa bibona ko igomba gusa exactement na original, kiretse yuko wihweje neza nk'akaroro izi nomero zirasa, icyo bita application number na client number E384 etc zirasa exactement. Ntibishoboka ko departement ya gouvernement ima abantu baciye ubwenge, abazungu n'abantu baciye ubwenge ndababwire bashobora gutanga document yuko nomero zibiri zisa. Why wivyo wikorera iki utanga inomero yitwa uku yindi yitwa uku zibe zisa? Ntibishoboka, nta sanse byabifise. Ukoresheje logique, ni logique, ntabwo ndikora ngo ndabizi, ni logique. Nta muntu aciye ubwenge na uvyumvire wo ufata document ukimbuka cyane ngo ndakirengwa numero de dossier ngira ngo ni numero de client. Ntibishobora gusa, ntibishoboka, c'est impossible. Et surtout que non, reka ndabigezaho donc ivyo deja nushobora gucuroma inomero zibiri zisa, suspicion. Mu Cyongereza bazita red flags. Sivuga ngo ni fake, iki yo mvuze red flags sivuga ngo ni fake, mugabo muze utangura kubaza ibibazo ubonye ama red flags. Ikindi iyi date, bon uravye aka karongo ni karekare boss ndiko muri kubibona. Yes, aka karongo ni karekare, aka karongo ni gagufiya. Ico deja bitana ko that's fake. I computer iri flat, bakoresha no computers izi bari format za print zo kuva na kera, sivyo printing buri munsi nagomba gikoresha. Donc hagomba kuba hari hari uniformité mu kuntu zasohotse. Umva nk'iki ucibona yuko ari fake. Bo kindi kumbure nuko reka ndayiduze hejuru gato. Ico nakibonye. Bon ikindi caregiver ankora bukwibaza, it's not kumbure ivyo sakubuza igihugu, mugabo deja ndakweretse ibintu bibiri. Bo ikindi en fait nibajije ushobora kubona kandi ni date of issue. Sinze ko nashize ko iyi date kuri iyi visa turi kumwe ahantu yatangiwe, uravye itariki usanze ari weekend cumenya ko ari fake. Iyi yari yatanzwe 1st of March, ubonye ari itariki ya weekend 1st of March yari weekend, siniko ndaja kubiraba
itariki imwe y'ukwezi kwa gatatu mu mwaka uheze yari weekend ibihugu by'Uburayi nta madokima basohora, never ever. Okay, ivyo ukaba ubizi, ntihagire umuntu aguhenda akoresheje ibintu biri aussi simple que ça. Okay, bo ivyo reka bihave turabe ikindi kintu. Donc yuno munsi donc yanyuze na Mugabe harimo n'iyindi zita NZETA nayo nyene mube careful, harimo ama fake menshi ariko arasirikira no kubaraba ntibaze barajya amafaranga yanyu mwakobokeye. Donc iyo ndayivuyemo. Bo iyindi ni ya Canada. Bo ya Canada uwo muntu yahindukiye uno munsi. Je Canada sindi familiar naho, bo mugabo je ndashobora kuraba ikintu n'amaso ku yandi, nagiye ndafuta amadokima timwe ibintu biboneka bigaragara. Mugabo deja ubonye ngaha date of issue iki ni giki, urabona iki yari kuba ngo delivery date de delivery je ne sais pas. Mugabo nkibi ni biki, nta document officiel ushobora kwandika ibintu vye bijabrish nkibi, sinzi ko murabona. Ivyo bica vyerekana ko ari fake document. Jewe aho unoshinga intahe usuye gusa ko je ntatanga advice, mugabo je ndiko ari jewe ndiko ndakora, bon ari je ndiko ari nka dossier wanje, mbonye ibintu nk'ivyo nocamenya nti nope, ico kintu ndigishoboka, ico kintu nta sanse gifise yuko document ibirimo amahinyu nkayo ndagikuje gatoye kugira mu kliniki iyi delivery. Ico kintu nta sanse ugisome neza ukirabe, wa muntu wemereye iyo visa ucubona yuko ico kintu kidafise sanse. Sinzi ko sinzi amfete ko aho hantu ndiko nderekana yahabonye, mugabo voilà. Bon, ico cyari kimwe. Aha niye nabonye ugiye umanutse gatoyi hari handi aha ngo profession ibi muraba ukuntu handitse ngo occupation, yari occupation canke occupation cha profession. Murabona yuko I don't know vyashoboye gusohoka muri computer gute, ntibishoboka combination kusora ikintu gibberish nk'ico. Okay, bon sinzi ko ndi kuvyerekana. Donc iyi occupation, okay, naciyemo imirongo kumureka ndayivanemo, niyo nije nayishizemo, sino iki donc ni original profession kankureho. Okay, undo. Okay, donc iyi profession anagobye ku highlighting iyi profession ntabwo mu vy'ukuri kiraboneka ko ari ikintu ciki fake. Iyi profession ibi vyanditse ngaha nciye umurongo ibona ko ari fake, cyo kimwe na ya delivery nabereka iyi ibi bibona ko ari fake. Okay, je mbonye ivyo bibiri deja uwo muntu je ndamususpectinga. Bo ico ni kimwe cyamwe navuze tugutubituru donc koresha intuition. No, ibi bintu ntibishoboka. Ica kabiri ntuzeye kuraba urupapuro karuraba kuri tubo ikintu kirimo amakosa error yose uzobona ko y'abagorographe error de frappe kiba ari fake, ntibashobora gukora error de frappe. No. Okay, document zose template iri muri system imaze imyaka isohora, ntihashobora kubamo error de frappe. Never ever. Ubonye ikintu bidatubiye ku murongo, computer bihiye naco kimwe naziya typewriter za kera za kera ntiyibeshe zo kuba bigoroye neza. Computer generated documents ziba zangaza neza cyane. Donc nkiyi nayibonye mu mafoto abiri, ntarigana nasoma n'ibindi mbona yuko ari ivyo amafoto. Okay, nibaje ko atabintu byinshi narekanya vy'uyu muntu n'amazina yiwe nothing, so naza ko turi safe ngaha. We are safe. Mba usiye gusa ko ari umurundi ko muri kindi bagiye Chief Business Development Officer, aho kazi kabita gaki no dutakazi kitengo Chief Business Development Officer nta sanse gafise, sinako kazi kari ko mbamugare kamirenganire ivyo kumbura umuntu yobaza akazi yasabye kukari ko nshaka akazi asaba kuri mu Burundi. Ikindi ca kabiri ni ibintu bita visa verification system. Donc ibihugu biteye imbere usanga bifise visa verification system, aho ba verifinga, aho ushobora kuverifia ko aho ushobora kuverifia, donc ushaka kuverifia nkaha ugize visa verification, reka ntangore nk'akaro Canada work permit, kandi koresha Google nyene ntiwirigura nagira, ntiwirigura uranairondera ngo urabizi. Nk'ubu na canada.ca cyangwa how to check the status of your IRCC application, yani acronym ntago no kurondera. Mugabo urabona hariho systeme ugafata iyo nimero y'abantu baguhaye ugafishizemo just ugira mwime family name
ugashyiramo itarike 1984 7 11 easy. Ivyo ubikoze kuri Australia, New Zealand n'ahandi hose aba ari ukuntu ushobora kubona application yawe ingene byagenze online. Agents mubaza ibibazo, immigration zose zifite telephone numbers. France hano baba telefoni, alo je nasaba visa yakije kuboneka, je nasaba visa mugana se nihenze zina, je nasaba visa nashaka kuraba maze kibazo kiniki bafite call centers zibaze ko zirakora amasaha menshi cyane. Urashobora kuba telefona ukababwira uti je hari umuntu yasabiye visa, nashaka ndabe ko iyi visa ari ya vrai. Ntutinye ngo aragufunga niba uvuga ko uri victim. Bo uvyo navyo guproteger abantu baba escrow bayikora bescrow kabira basha ni mu baproteger, mugabo wowe udeje proteger amafaranga yawe, iyo nandi numva ko wari ufite ikibazo. Donc nivyo shaka kuvuga mu byukuri murabe ntibaze barabajya amafaranga, mugire mube informé. Processus zo gusaba visa ntiziri compliqué, ziri kuri internet, nawe ushobore kwisabira visa surtout bushaka kuja muri Canada. Je suppose ko ushobore gusoma igifaransa cyangwa icyongereza, donc ushobora nawe kugenda kuri processus kanyene babisaba. Nubwo utoyisaba kamera kabisa, mugabo wowe ufite ubuzingine processes kogwa, ushobora kugura account yawe ukayishiramo, nuwa kwa applying ko account yawe kugira ngo nawe ukurikirana processes yinja. Sino bazuma babiba, kandi ndabona yuko baraprofita kwera mu cecetse. Ubona inkuru yabinyandikiye, nta mugenzi yabwiye, peut-être yabwiye jewe jenyene, ugaca byumva nawe aca byinumira na mubwiye bakeya funza ngo nabwiye ngo ntugende kuko je ntavyo mbanzi cyangwa gusa ndakwekana kina kintu uvye na ubunda. Birashoboka ko page yandungikira we yabikize namwe gufotora, je ne sais pas, mugabo novuga yuko ahanini no kuba very careful. Barundi kazi birabaje afite. Wumvise abarundi bari ko bari babandi za Dubai bikora ku muntu, abantu twabaye ibikoko byari twabaye aba escrow byari terrible. Sawa, muge musimistosubira. Bye.